Amahoro neza hiwanyu ikiganiro cyanyu mu mutwe hacu n'umunsi nifuje ko duhindura gatoyi nifuje ko twumviriza intahe y'umuntu aza gutubwira ubuzima bwiwe uko yaciye mu bintu bitandukanye hama akabikira mu nyuma ndaza kugaruka hama tuyiganire ko ibyo umuntu acamwo n'igituma bimubwira ko ingaruka cyangwa bigahindura ubuzima bwiwe mubikurikirane murakoze. Natanguye kunywa itabi ndi umwana muto nari mfite 17 ans hari mu bihumbi 2000 ico gihe nariko ndaca mu gihe kigoye c'ubuzima bwanje aho nari ngwaje umuntu nkunda bimwe ububona yuko umuntu atari karakira ndemerewe numva ndi jenyene niho natangura iryo tabi ndaritangura numva umengo narengewe hari ivyo ntariko ndashobora gucamwo nkiri umwana ico gihe nkiri muto byatanguye ari akantu kaza rimwe kabiri gatatu ku munsi ariko novuga yuko uko nakura uko ivyiyumviro vyambana byinshi rimwe mu byo nabandi ko ndakora itabi nagiye nongereza kurinwa cane gose nari ngeze ku rugero rwo kuba umuntu anywa ipake rirenga mu masaha 28 mu munsi umwe naramara ipake kandi cari ikintu ntashobora kubaho ntafise ureke ko ndiko ndarinwa mbwa ntarifise mu ntoki ntazi ko mfise itabi rikwiriye hafi yanje sinaba amahoro yari ikintu twamana buri mwanya kandi nkumva yuko atakindi kintu kinyakompanya gikwiriye mfise atari iryo tabi sinashobora du tout kubaho ntarifise navyuka n'utabi akantu kose kanshikiye mu munsi wanje ivyiyumviro vyinshi umuntu tuvuganye nabi ikintu kindemereye numva umengo nshobora kwiyumvira mfise itabi yari à chaque instant ndavyutse nacanywa gatabi ndahejeje gufungura nafata kandi gatabi ndatanguye akazi nabanza gufata itabi mu munsi wanje wamengo ugendura ba rythme no kuza ndahagarara nkanwa itabi ndahejeje igikorwa ca mbere cyo mu gitondo nari nateguye reka ndabe ngende nywe itabi nararinywa ku rugezo nibaza ko sinari nkishobora nko kubinyegeza dufata abana banje sinari nkishobora nko kurihagarika mfise imbanyi sinari nkishobora kubaho ngo mpe umwanya ukwiriye umuryango wanje akazi kanje abana banje ryojo ryamana umwanya ukomeye nabanzi n'iminota riza kuntwara kugira ngo nze kuronka kanya ndaricishemo nari wa muntu ashobora kuvyura umushinga ntaye we mwijoro nkamugante ngo tugende kurondera itabi byari ibintu bigoye sinashobora harageze igihe ntashobora kuvyiyumvira urumva ukiri umwana ari muhira nivyo urabinyegeza ni ikintu ujeha ukaja inyuma ukamenya ko uyo mwanya hatageze mugabo ukukura ukaba independent niko ryuzura rigafata umwanya bisigura ngo uko kuntu byagenda ari rythme amatashe yiwanje akaba ari ryo mpereka mu gitondo akaba ari ryo mpereza ko cari kikogwa kigoye kwiyumvira ngo nobaho ntarifise hari igihe nateye intambwe zimwe nkavuga nti kubera ndi umuntu asenga cyane nkavuga nti uko nagiye negera Imana nkavuga nti nese iki kintu kidahesha icubahira Imana wewe rero gerageza uzobanza usenge hama ucurifata ico nakora narasenga nkaca ngenda ndiruka kurifata urumva nakuyemo dufata iminota ntazi nayihebeye gusenga mwijoro naho bikananira pepe ko hogira ikindi kintu nkora inyuma yo kunywa itabi rya nyuma ryo kuryama naho nyene nkiga guhelativiza guprioriza ibindi bintu kugira ngende ndarigabanya hama iyindi programme naragize durant la journée harageze igihe ndibwira nti ntushobora kuguma unywa itabi ringana gutyo uri kumukoresha wiwawe nkiyaranja au moins kuva ninjira mu kazi gushika nsohoke saa sita sindarifate mugabo nyene ikaba effort umuntu yagize nkiritangura
n'igihe cyose nibaza ko nari nyoye itabi ryari umugenzi, yari ikintu wafete nja kurondera. Naritanguye mfise umuntu nkunda cyane agwaye, mbona ko agira apfe, ndi mu gihe uba wumva umengo ndakuze mugabo sinkuze, ca ndinda quand même gufata ama responsabilité. Ico gihe yarandengeye, yari menshi ku muntu w'imyaka 17, yari ama responsabilité menshi, mu kubura ukungene uyexprima, mu kubura uwo yabwira. Ico gihe abari autour peut-être ntibavyumva, baratubwira ngo hari aho nguba mu bantu benshi mugabo ukaba uri wenyene. Ico gihe numva ndi jenyene, hama ca ngenda nko kurifata kugira ngo nkate nkupe ivyo vyiyumviro yuko numva ngowe, numva ndushe, numva ndi mu gihe kigoye. Narinwa nk'uwinyegeza kuko ndarinyoye, naratwenga nkaca mbwira abantu oh iki gihe kiragoye mugabo n'amahoro tuzobicamo, tuzobishobora. Mugabo ni vyiza kugira morale, ni vyiza kurema, mugabo rimwe rimwe naho turakwiye guhagarara ukavuga uti ibintu ndiko ndacamo biraremereye, birabishe, birashisha, ukavyiyemerera kugira ngo ushobore kubidepasa, kuko naho nyene kubinyegeza ubirimwo ntibiba bikunda. Rero nibaza ngo ryaba umugenzi, ndiko ndarinwa nibaza ko ariho niyumvira ivyo bintu bindemereye, bimbihiye, mugabo nkavyiyumvira umengo iryo tabi, uwo mwotsi, uko kuntu itabi umengo rirakuborera gato, wamengo biranyitse, bijanye n'urya mwotsi en fait. Nkasubira nkavayo nkumva nkomeye. Aho nagiye kubibonera, uko natera nsenga, nari nsigaye nshobora kubona yuko kabundi iki kintu si ciza. Uretse ko cica, nararinwa nkumva yuko byari ibintu nishize mu mutwe, kuko ahubwo nk'iyo nariko ndavugana nabi n'umuntu canke iyo nariko ndagera un conflit, byaraduga nkumva ndabaye énervé gusumba. Kera naribona ko calme, ikintu kinyumviriza kikagenda kibitwaye, ariko hansi atamama ndabona ko ahubwo binyexita, binduhisha, bindemera. Byari aussi très difficile pour moi progressivement kugenda ndarealiza yuko kera umbajije ngo none ni kubera ko itabi ntuzi ko ryica, nakugaye ndabitsi ko ryica, mugabo kubera babantu uretse uwo muto yiwanje nari narabuze abavyeyi, nari naraciye mu bihe bindi bigoye, ndabura uwundi muntu nkunda cane. Haragera igihe bakambaza ati none we ntutinya gupfa, ntutinya za ngwara, ntutinya ibi n'ibi, nkavuga nuko biri kose twese tuzopfa, reka rero wewe utori gwiwawe, je naratoye ugwiwanje. Kugenda rero ndarealiza d'abord kwemera kwakira la vie en moi, kuko utegereza kugenda uremera uti ndabereye kubaho, uko abandi babereye kubaho na je ndabereye kubaho. Nivyo vyagiye bitetse binyugurura amaso, binyereka ko wa mugenzi ca kintu kigenda gitwaye ibibazo vyanje buriya gifise n'inyuma atari heza, atamerera neza kandi atanico hamfasha. Alors gukira kw'itabi, icambere numva nohagarara ko navuze ko nari umuntu uko nagiye ndakura, nagiye mba umuntu asenga cane. Hama rero nkagenda urumva ndahindura uburyo mbona ubuzima, nkavuga Ines urakwiriye kubaho, Ines urakwiriye kurera abajya abana wabyaye, Ines urakwiriye gushika hariya. Haragera rero n'igihe ndavuga nti Ines ico kintu ntigihesha icubahiro Imana.
c'itabi arambaza aho vyavuye et il s'est trouvé en fait que le nœud yari yaratoye mu buzima bw'iwanje yaguma nsaba gutravaya ko yari nayo nœud irimwo ivyo vy'itabi kuko itabi je sinari nararitanguranye n'umugwi w'abagenzi itabi umunsi umwe narumvise ko ngowe ndagenda ndarigura ndicara ndarinwa kandi nabandanije uko ngira abo turisangira sindabagire itabi nje nararinwa ico gihe rero aranganirira acambwa ati mbega urabizi ati dushaka twese kwibwira ngo ndi addicted kuri iki na kiriya ngo ariko nta na rimwe twiyumvira ngo mbega ni kubera iki mfise iyo addiction candamubwira donc connaître l'origine m'aiderait ngo bien sûr ngo mbarira ryari waritanguye n'ibindi aca asanga en fait naritanguye muri iyo periode nyene kandi nari maze igihe ndi contravaya kuri iyo deuil ya 22 ans nari ngiye ntwaye yo kuba narabuze uwo muntu nakunda cane niko natanguye rero iyo travail aranganiriza arambaza ati none urinywa ryari urinywa ushaka iki munyuma niwe yanheveye ivyo ndiko ndavuga ko itabi ryari umugenzi je ico gihe ntavyo natahura numva ari ikintu gusa gitegezwe kuguma kihari acambwa ati ego urashobora kuba ufise addiction ku itabi ati mugabo origine mbona nuko itabi ari umugenzi wiwawe watoye igihe utari ushoboye kuvuga ibintu bimwe bimwe bikobira biraguperturba ati rero wewe ingene mbona ukunda Imana ingene tumaze iminsi tubonana unganirira Imana ati nibaza yuko ubereye gukonsidera yuko ryatabi ritagishobora kukubera umugenzi ukabishira byose ku Mana yawe ikakubera umugenzi ati kanatsinda urafise na famille autour de toi kandi uno munsi tu es positive Inès doit vivre Inès doit être heureuse kandi elle a droit à tout ce qui est positif dans la vie kuko derrière tout ça nama numva umengo ni contente de très peu sinsabe vyinshi kuko wamengo usabye vyinshi aho guhavubura na bike ufise peut-être kubera iyo pensée yo kuba umwana yabuze abavyeyi kare nama numva umengo ibintu noronka vyo babike mugabo bikwiye rero iyo therapie niyo yamfashije cyane gose kubera kuidentifia ico kintu byaramfashije gusubira inyuma hahandi naritanguriye jewe nabivuze kenshi support yanje ya mbere mu buzima n'Imana nasubiriye harya subira kwemera ivyo nari ngowe muri uwo mwanya kuko nabiniye nca ndabihereza aho kubihereza agatabi ngo nce natse agatabi nca ndabihereza Imana ico gihe narasenze mugabo nsenga nzi ico ndiko ndasengera kuko départ nasenga mvuga ngo nkundira mpe bitabi nkundira nanka itabi mugabo sinamenya le fond ico gihe ndabwira Imana nti jewe umugenzi wanje wa mbere ubu ni Jésus wewe viens prendre la relève kandi hariyo umwana w'umuntu nibaza ko yanka kwemera vulnérabilité ico gihe rero moi je me sentais ico gihe 22 ans avant je me sentais umuntu ari vulnérable agira meneke mugabo kugira nifatanye barundi bavuga ngo yigeranye ngo birarengana ico gihe nari yegeranije ntangura kunywa itabi uyo munsi imbere y'Imana yanje naremeye ndemera ko nababaye ndemera ko naciye mu gihe cari insupportable ya deuil iraduga yose kurira kwemera umubabaro kwemera ivyo mbuze hama ntabaza Imana uriyo yo gutabaza ryatabi uwo munsi vraiment byaciye bihera après avoir identifié cabituma nkabona ico itabi ryari riri mu buzima bwanje outre le fait twari kintu natumura nabona ari umugenzi nabihereje Imana kubera ivyo byose nabaye buvyidentifie nabaye bubitahure ca ndabisengera nukuri uwo munsi mejeje gusenga narumva ko ndarishaka nararibona nkarishaka mugabo nkumva umutima wanje ntukiririye asa ntivyari bigikunda nkaca nsenga bigaca birengana nuno munsi
ndashobora kumara 2 semaines ntagiyumviriye muga une fois ndagiyumviriye ndasenga bica birengana. Alors icambere umuntu ahagaritse itabi icambere récupérer tutaba turabona na rimwe ni kuruhuka. Itabi rirabuza kuruhuka cyane gose. Ubu ndagira un sommeil profond nakuze ndi umwana kuva kuri iyo myaka nyene ya 17 ans nahorana ingorane zo kuryama. Uno munsi sinovuga ko je ngira ingorane yo kuryama, ndashobora kugira ga stress mugabo ubuje un sommeil qui est très profond kandi iboneka aho ndayikenereye. Hama j'ai expérimenté beaucoup de déblocage mu buzima bw'iwanje kuko Ines ubu aruguruye. Ines yarakize, Ines yaramenye yuko afite valeur kandi elle a droit à beaucoup de succès. Nagiye ndavansa ico gihe naciye mpeza master yiwanje nda presenter igitabo ca ndasohora agatabo kiwanje kajumbuye kumbati agatabo kabana nanditse niho naciye ntangura gukoresha ishirahamwe ry'iwanje. En fait ubu nta kintu na kimwe imbere yiwanje gishobora kumbera igicu canke gishobora kumbera ikintu kimbloka. Ubu byose biruguruye imbere yiwanje kandi j'ai droit au succès kandi ndagenda nkayishikira kuko nta na kimwe kishobora kubimbuza. Ndi libéré, narakize kandi ndazi valeur mfise ko iri extraordinaire. Ndasubiye kubaramutsa kandi nkuko mubagiye kubikurikirana iyi ntaye ya NS ni ntaye ikomeye cyane. Icyambere nifuza kubivuga ko nkuko uko bagiye barayikurikirana neza mwabonye yuko icyambere yavuze yuko yatanguye kunywa itabi bivanye nuko yarabuze umuntu akunda cyane kuri we. Umuntu yabise ikibanza kinini muri we, amaze kumubura akagira umubabaro kandi yisanze ari wenyene, byamutumye acagerageza kurondera icyo mumaro wo mubabaro. Acarondera iryo tabi nkuko yagiye arivuga arigira umugenzi. Kugandara mu mugenzi w'ikirundi turabizi twese, inshuti abagenzi baraza bakadushikako hama tukamarana igihe, hama mu nyuma ikigandaro kigahera ubuzima bukabandanya. Aho ni ku gihande c'imico y'ikirundi canke uko mu kibano dusanzwe tubayo. Ariko icyo abantu batazi nuko naho mu mutima cyangwa mu bigumbagumba umuntu aragandara. Iyo umuntu yatashoboye kugandara neza canke atashoboye guca mu urwo rugendo uko boyita muri processus mu kimi cy'igifaransa, mu urwo rugendo rwose rwo kugandara birateba bikazana ingaruka mbi. Nkuko twagiye turayikurikirana iyo ntaye mwabonye yuko ico kigandaro canke uwo mubabaro wo kubura abantu akunda yawumara imyaka 22 ni ikintu gikomeye cyane kuko umuntu ashobora kumubona aca mw'ibarabara ajya ku kazi yubaka ugwiwe n'ibindi bitandukanye, ukibaza ngo biriko bigenda neza, ariko muri we agendana ico kigandaro cyuko yabuze umuntu canke yabuze abantu akunda. Ico ni cyambere ndagigarutse ko ngerageje kugigaruka ko nuko nubwo hari ikigandaro umuntu ashobora kugira mu kibano abantu bakamushikako, umuntu birakwiye ko no mu mutima wiwe agandara agaheza agakira uko kubura umuntu. Naho ntibisika ko aca mwibagira, ariko akagandara mu mutima wiwe kandi ico kigandara akakiheza. Icya kabiri novuga nuko sukuvuga ko abantu bose banywa itabi baciye mu mabaro, ariko mu bisanzwe uko byagiye berekana ubushakashatsi berekana yuko umuntu wese arafise ikintu acagerageza kwironderamwo umugenzi, ikintu cyo muhoyahoya cyo munyingisha nkuko novuga ubwo bubabare bwiwe kugira ashobore kubwimara. Ugiye guhindukiza uza gusanga ico kintu kimwica cyangwa kitamuhamagara meza, kandi kuko wubwiwe atabamerewe neza mu mutima ko wavuga ati nta wundi mugenzi fise, nta kindi noronka, ico kintu naho kiba kimugirira nabi arakibandanya ko wumva umenga nta wundi mugenzi noronka. Twama twabibonye urabantu baca baja mu biyeyero mutwe, Ines yagiye mu itabi, urabantu baca baja mu nzoga, uri n'abantu bashobora guheza ubuzima bwiwe, akuraho ubuzima bwiwe, ico bita kwiyahura, akarangiza ubuzima bwiwe. Kwiyahura ntibimugirira neza kuko ntibigiye kumukiza ico gikomere, ariko muri wowe yumva umenga nico akwiye gukora. Umuntu yaciye mu mubabaro hari ikintu kenshi acagerageza kurondera kiri hafi kugira ko umubabaro mu mubabaro. Iyo umuntu yaba yarakomeretse cyane gose, ico kintu kirashobora kuba ari ikintu kitamuzanira ingaruka nziza canke kihungabanya amagara yiwe. Icya gatatu nkuko twagiye turabibona, yaragiye aratahura yuko yarakeneye ubufasha. Ni ngombwa
kandi birakenewe. Nta muntu n'umwe yikwije, nta muntu n'umwe akwiye kuba mu mubabaro wenyine yigunze. Ni ngombwa ko umuntu arondera ubufasha. Twabibonye ko yagira bitubwira yuko hari umugenzi we yamubwiye ati urakwiye kurondera ubufasha, hari igihe byoshoboka bizi inyifato bakagufasha. Ararondera ubufasha kandi arashobora gufashwa mu buzima bwiwe. Ngarutse kuri ikintu nuko atamuntu akwiye kwigunga ngo yigungane umubabaro. Birashoboka ko umuntu akaba adafise abantu bamwegereye cyane, ariko birashoboka mu ishengero, birashoboka mu kibano, birashoboka ku kazi. Ugasanga urafise umuntu wo kwitura ukamubwira ikikubakiye. Ikindi twavuga ko intahe yiwe nuko kugerageza guheba itabi ni byiza, ariko by'ukuri byari byiza ubufasha yagiye kurondera bwamufashije kurumenya umuzi w'icyo cyamutuma arondera kunywa itabi cyangwa itabi umugenzi wiwe. Wabonye umuntu abageze kure aho ashobora kuvyuka 1h du matin saa 7 y'ijoro akavuga ati ndashaka itabi. Ntabwo aba ari amagara meza by'ukuri, kuko turazi neza yuko mu buryo bw'umubiri itabi si ryiza, riragwaza. No kugerageza kuriheba ni byiza, ariko icyambere ko ari gutahura umuzi w'igituma arinwa, kugira ngo abanze akiri ico gikomere, agandarira abantu biwe, aheze kugira ashobore gukira. Ndangiza ikindi novuga nuko yaciye arondera inkomezi mu Mana. Kenshi abashakashatsi baravuga ati ingeso mbi canke umubabaro canke ikintu kitakumere neza mu magara meza kukigwanya gusa ntibihagije, ariko ni byiza kugisubiriza n'ikindi kintu ciza. Uyu mugenzi yahora arondera mu itabi yaciye aja kumurondera mu Mana, kandi biramushoboza gutera imbere no kwiyumvira imigambi yiwe nkuko twagiye turabibona yabitubwiye mu nyuma, kwandika ibitabo, gushyira ubuzima bwiwe ku rutonde, gusubira kugira indoto z'ubuzima bwiwe, akubaka ubuzima bwiwe neza. Imibabaro umuntu acamo cyangwa ubuzima bugoye umuntu acamo burashobora kumutuma yisanga hari ibintu abayemo bimugira nabi mu magara yiwe, atari ko wabyifuza, ariko ko yakomeretse muri we cyane ikintu kitagenda neza muri we. Ni byiza rero ko umuntu arondera ubufasha, ni byiza ko umuntu imbere ko wiyumvira ati nohindura kino kintu gute, inzoga nozihagarika gute, itabi norihagarika gute, ni byiza kubanza gukira uwo muzi wawutumye ujya mu izo nzoga cyangwa iryo tabi cyangwa ibindi bintu byose. Simaka itabi cyangwa inzoga, umuntu ashobora gucika ikindi kintu, ugasanga umuntu yari umwana mwiza acika umuntu w'ishavu, acika umuntu atamereze neza. Ni byiza ko umuntu arondera gukira mu buzima bwiwe. Murakoze cyane, cyaganiro cyanyu mu mutwe hacu mugikorera kuri BNP TV umurongo w'125 kuri Star Times, iminsi yose ya kabiri saa 12:55. Murakoze naho butaha.